gutahura impwemu umushaha n'umubiri, comprendre l'esprit, l'âme et le corps. Impwemu yawe iko iratazira Imana, ariko kubera iko iradomina ica yafekta âme, umushaha. Agaca ibigumbagumba, ugaca unezerwa, ugaca urira, ariko n'ibyavuye mu mushaha byavuye mu mpwemu yawe. Hari amajambo uvuga agahindura position, impwemu iri hasi ikaja hejuru, ushiraho umubiri uvuga uti ndarekuye, ndemeye, ndatsinzwe. Haleluya. Umubiri wawe ukwiye kufata neza, ukagira isuku, ni vyiza, sivyo? Ariko umubiri wawe nukwiye kukoresha icyo ushatse. Umuntu yakijijwe arahiriwe, arahiriwe, abapfa bapfira mu mwami. Nimba ari ikintu kiryoshe kuri ino si, cya mbere gisa agaciro ni gupfira mu mwami. Urahiriwe uzopfira muri Yesu. Ibi byose ubona by'igihe gito, uranahura ibintu biboneka byose bisa neza, biri attirant, vuga n'icyo umwanya muto. Ikintu cya mbere kikwiye kuryohera si ugucakira n'ukuronka ubugingo budashira. Ubuzima buri muri Yesu. Haleluya. Tuganira amajambo akomeye kuvyerekeye, nibaza ko no vyita nka anatomie spirituelle. Anatomie bariko baravugira imitsi bigize umuntu tutabona, kandi ndabwira ibindi tutabona vy'impwemu biri muri wewe. Umuntu wese ari ngaha n'umuntu w'impwemu, wari mubizi? Aha mubona umubiri, ariko n'ibindi mutabona. Iki mutabona? Impwemu ni iki? Umushaha. Ariko ari umuntu wese ari ngaha agizwe n'ibintu bingahe? Imana ishimwe. Inyigisho nise gutahura impwemu, umushaha n'umubiri. Ndashaka kubitahura. Impwemu, umushaha n'umubiri. Icyo tugira dukora no munsi ni nka, novuga yuko ni nka seminaire. Amen. Ahandi mbana bashengero bagira munsi wa enseignement mu ndwi hagati. Ni byiza. Ndashaka ko nabafisa amakaya mona kandi mapuro hana na moti. Nabaje konta ko muze murandika mu telefone banyu. Shira mu telefone yanyu muri silencieux. Sivyo? Muze murandika tugira ibintu bikomeye. Ubundi nakugira seminaire. Navuga ni tuje mu ndwi hagati, ariko nasanze amaseminaire haza bake. Rero ndabaprofita ngaha nyene muri ngaha mwese. Imana ishimwe. Gutahura impwemu, umushaha n'umubiri, comprendre l'esprit, l'âme et le corps. Ni inyigisho ikomeye cyane, kuko hari ibintu byinshi tutahura igituma biba n'ibindi bitaba. Hari foto nashaka sabe Desire ashire ngaha, nimba yerekana ibintu amafoto abiri nagize. Desire, aha, murayibona? Hamwe mu Gifaransa handitse ngo avant la chute, murabona mwese? Avant la chute na après la chute. Avant la chute ruvuga imbere yuko umuntu agwa n'inyuma yuko umuntu yamaze kugwa. Umuntu ni neza ko turavuga Adamu. Adamu akiremwa yarameze nk'uriya wa mbere, ari mu buryo mu bamfu bwanyu gauche, côté gauche. Avant la chute. Agizwe n'ibintu bitatu, yagize ibintu bitatu nka je na wewe. Hariho impwemu ye mu bwatsi rutoto muri vert, ni impwemu. Abari ku radio ntibasoshobora kubibona, ariko nirageze kwivogera bavyumve, kuko izi nyigisho ziraca kuri radio Vyizigiro. Abatabibona kuri radio Vyizigiro, hari ibintu bitatu. Umuntu umwe imbere y'ukugwa, hariho esprit, hariho mpwemu, urayibona tangura hejuru. Muca mufata ko hejuru Imana ishaka kuvugisha n'umuntu, shavuga na Adamu yasangaho esprit, yavuga na esprit. Mane majambo kubera iri hejuru niyo idomina, niyo iganza. Agacyasubira umushaha. Hano ku mafoto abiri yose umushaha uri hagati, urayibona? Hanyuma umubiri. Hajya esprit dominé, on connaît esprit dominé, impwemu iraganza. L'âme était soumise. Umushaha niwo waba wumvira, kubera impwemu yawe, hariho esprit yawe, impwemu yawe niyo yategeka umushaha. Umushaha ugizwe n'iki? Ivyiyumviro, abandika mwandike. L'âme igizwe les pensées, ivyiyumviro. Volonté, gushaka, iyo ushaka gukora ikintu, decisions ziva mu mushaha. Emotion,
ni ibigumbagumba cyangwa amarangamutima. Ivyo byose biva muri ame, umushaha. Ariko umushaha wafata izo ngingo ufise pression cyangwa itegeko rivuye ku mubiri wawe. Umubiri nawe ugizwe n'ivyo muzi, kumva, kubona, kumotegwa, ikintu cyose mubona hanze, les cinq sens zose nizo zigize umubiri. Esprit, impwemu igize n'iki, niyo hari niveau ya discernement de Dieu, ni ukuvuga gutahura Imana, kumenya ko hariho Imana. Esprit ya adoration yo guhimbaza, gutazira, iri mu mpwemu, sivyo? Aha rero ijya esprit cyangwa impwemu ujya mu rwatsi rutoto nico kidutandukanya n'ibikoko. Aranafisimbwa ngaha cyangwa utuyawu, ntamunafisimbwa? Ndashaka kubona umuntu urayifise wewe. Ngo benshi nani yafise wewe. Nindafisimbwa ngaha. Imbwa yawe, ijya mbwa yawe ifise umushaha n'umubiri. Nta muhemu igira. Itandukaniro yawe n'ijya mbwa nuko ufise umuhemu muri wewe, sivyo? Ijya mbwa irifuza, ijya mbwa yawe irashavura, ijya mbwa yawe iranezerwa, ariko ijya mbwa yawe ritazira Imana. Nishobora kurondera Imana, nishobora gufukama, ikavyuka mu gitondo gafukama. Nego yo gukunda gute izo kwizingirako, muga nizo kwadoha, kuko nishobora kwadoha. Ubushobozi bwo gutazira bubera mu mpwemu, muri esprit. Niyo bitandukanye. Rero ninde yobona icyahindutse hagati y'imbere yo kugwa n'inyuma yo kugwa? Itandukaniro riri hehe? Ayo mafoto abiri mubona menga arasa, ariko hari itandukaniro. Uraribona? Riri hehe? Aha, urutonde rwarahindutse igihe Adamu na Eva bakora icyaha. Urabibona? Maze gukora icyaha, urutonde rwarahindutse. Hagutangura impwemu, hatangura iki? Munsi no kwanze ngo corps dominé. Nuvuga yuko umubiri hamwe n'umushaha, nuvuga yuko Imana ishaka kuvugana nawe. Igituma ibikoko, inka, impene, imbwa, ibikoko byose uzi, kubera ko bidatazira Imana, bidasenga, kubera ko bidasenga, kubera bitagira impwemu. Gusenga ni impwemu y'Imana aza gufatana na mpwemu yawe. Kuko igihe bakora icyaha ngo Imana aje kubaraba nkuko yahora yamibaraba, ariko bakeje kwinyegeza. Ndabwiye ngo ni kwera ikibinyegeje ngo ndi gusa, ndakubwiye kuri gusa. Igihe muri aho bwa mbere Adamu na Eva bari gusa, ariko nibinyegeza. Kwera iki? Hari mpwemu yabo ya connecta directement na mpwemu w'Imana. Hamaze kugwa rero, urutonde rugiye hasi, nuva yuko haca haganza iki? Haganza umubiri. Aha rero nashaka gusigura gatoya, mu Kirundi biragoye tuvuze umubiri, ko mu Kirundi baritiranya umubiri n'umubiri. Mu Gifaransa bavuga ngo la chair et le corps. Mu Kirundi bavuga ngo umubiri n'umubiri. Cyo gutuma hari ikibazo rero mu Kirundi bigoye gusigura, kuko iyo bavuze umubiri la chair mu Gifaransa, mu Kirundi ntabwo kuvuga umubiri, dukwiye kurondera irindi zina tukishira muri dictionnaire y'Ikirundi. La chair ni ijya parti ya corps na âme bigiye hamwe, sivyo? Nabwiye l'âme, nabwiye umushaha, ko saka amabere y'Ikirundi ntibavuga n'umushaha kenshi, bavuga umubiri, umutima. Umutima wanje, sivyo? Wahimbaza Uhoraho, ariko si umutima wawe n'umushaha, kuko ari umutima, organe physique iri ngaho iko iratera, si two turavuga. Ko tuvuga umushaha urimo kwifuza, kwiyumvira, gukunda, kugira emotion, amarangamutima biri muri umushaha. Nabwiye ko seminaire, umva seminaire kandi komeye, Imana ishimwe. Rero hamaze kugwa icyaha rero, byace bihinduka, Imana ije kurondera Adamu,
byasaba ko itraversa ibintu bibiri byitwa ko umubiri hamwe n'umushaha. Ano majambo hariho barricade, hariho obstacle, hari ikintu kizibira. Nicyo gituma hari intambara uno munsi tuza kubibona mu nyuma, ugasanga umuntu adasenga cyangwa umuntu atakijijwe, umuntu atizera. Tuza kubona ngene ija Paulo abavuga hari Bibiliya Ruisego bavuga ngo l'homme animal. Murabisoma muri Ruisego. Kwego bavuga ngo l'homme animal. Kuko nta tandukaniro rihari hagati yawe n'igikoko, kuko iyo mpwemu yawe igera ahantu itabe yapfuye itagikomunika n'Imana. Usigara ukora gusa nk'igikoko. Hakora ibintu bibiri, hakora umubiri n'umushaha, nicyo bikora byonyene. Iyo mpwemu yawe, mpwemu y'Imana ashobora kuyishikira. Ituma rero kugira impwemu yawe Imana iyishikire, haleluya, hasaba iki none? Nta yindi inzira ni imwe gusa, nijya nyene mubona iyo rutonde. Kugira ishikire hagiye urwatsi rutoto ha esprit mpwemu, hakenewe iki? Hakenewe inyuma y'imiri iki kibambazi ari iki? Station, sivyo? Harimo bitwa station ari. Aho tayizi mu mwaciye mwese. Hari station ngaha. Rero nimba shaka kuja kuri station, aha hose hari impome ntashobora kurengana. Nca he? Cyanga. Ariko ikibazo kihari nta muryango uhari. Birashika hariya ncagira iki? Inyundo, caterpillar, igikenewe cyose. Mwaneza gupasura. Kandi kugira kimaneke singira ngo urakupushura nyene, urakubita. Urabomora n'inguvu. Amen. Kwese gatwo turabomogwa. Igituma ibigeragezo byinshi ducamwo, Imana ikabireka, ibindi ikabizana, ikirondera gushika hari epfo. Iriya mpwemu yawe niyo mpwemu y'Imana ko yarondera. Kuko niyo hariho discernement de Dieu. Kumenya ko ari Imana. Iyo kuratazira Imana, adoration, nivyo urashobora kuri umuntu ko ararira, amarira yamanutse, akora koroka. Sivyo? Hari abagwa hasi, abaguma twenga. Bijya ni efe y'ibyavuye muri mpwemu yawe. Mpwemu yawe ikuratazira Imana, ariko kubera ikuradomina ica yafekta ame, umushaha. Agacayo ibigumbagumba, ugacunezegwa, ugacurira, ariko n'ibyavuye mu mushaha, byavuye mu mpwemu yawe. Amen. Shimwe. Rero igihe cyose kurasenga umenye ko kwakora iriya mpwemu, igituma uvyuka mu gitondo bikanka usenga, bivuga yuko la chair, umubiri wawe wakuganjije, uketufa, ukazimanganya iriya mpwemu yawe bikanka. Rero tumaze kuvuga ngo musenge, mube maso kandi musenge, impwemu iragize gute? Irakunze. Abyumvise? Impwemu irakunze ariko umubiri la chair est faible. Vous voyez que la chair est faible par rapport au péché. Il résiste. Ariko ya mpwemu iranga icyaha. Impwemu yawe ikora ibyo Imana ishaka, mpwemu y'Imana ashaka. Rero hari ijwi rikubwira reka gukora ibyo bintu, reka gusambana, reka kubesha, ntukore ivyo. Ariko kubera wewe umaze kugara gose mu mubiri, nucuba niyo ugambera yumva, iryo jura ryumva, hagera igihe utanaryumva. Cyo twa murongo wa mbere shaka gusoma ngaha ni muri Galatiya 5:16 kwanza. Galatiya 5 verset 16. Ndavuga nti mugendeshwe na mpwemu. Mugendeshwe nande? Marcher selon l'esprit. Nuko majambo murongogwe n'iriya mpwemu ibari badomina. Ukora ivyo mpwemu wera yabwiye mpwemu wawe. En Gifransa ngo marcher selon l'esprit, esprit ko ravuga ni majuscule. Hariho mpwemu yera akominikana mpwemu wawe, hama wumviriza iyo mpwemu wawe avuze bivuye kuri mpwemu yera. Komeza. Niho mutazoshitsa ivya kameremere kanyu kifuza. Subizamo ya foto, Desire, witegure kumuyigarukana irya foto, isubizemo. Aha. Donc murongogwe na mpwemu uriya wo musi, sivyo? Kugira ngo nimushitse ivyo bajya abagabo babiri bo hejuru bashaka. Ari majambo umaze gukizwa
icyo Imana yifuza kuri wewe ni uko rwa rutonde rusubira gucurika. Umere kwa kundi hariya hatangure mpwemu ube sensible, umvize ibyo mpwemu akubwira wawe, kuko mpwemu wawe iyo adomina aba ari connecte en permanence umwanya wose na mpwemu w'Imana. Kuko komeza uyu murongo rero, kuko akameremere kifuza ivyo mpwemu yanka. wabyumvise? La chair a des désirs contraires. Hari igihe ushane zibiri hejuru, umubiri n'umushaha bagiye hamwe, ivyo bifuza biratandukanye n'igihe ushane cy'ivyo mpwemu y'urwatsi rutoto yo munsi yifuza. Bisigura yuko rero wewe niwamara kuganzwa n'umubiri, bajya babiri, umubiri n'umushaha, nivyakuganza ntuzoshobora gushitsa ivyo mpwemu yera ashaka biciye kuri mpwemu yawe. Urabitahura? Cyo tubavuga ati murongogwe na mpwemu kugira ntimushitse ivyifuzo bya kamere, kuko ivyifuzo bya kamere byamara bitandukanye n'ivyo mpwemu. Komeza. Kandi mpwemu yifuza ivyo kamere kanka. Umvise? Ivyo mpwemu yifuza, mpwemu yawe, mpwemu yera ari muri wewe, mpwemu y'Imana ivyo yifuza byama bitandukanye n'ivyo kamere yifuza. Igihe cyose kumva umubiri wawe uriko uragusunikira gukora ikintu, uzosanga kenshi icyo kintu uri ukore gitandukanye n'icyo Imana ishaka. Amen. Ibintu byagusaba seminari y'imisi nk'itatu kugira tubijemo neza, dufate umwanya ukwiye, ariko no mu isaha ndashobora kubabwira ibikenewe. Haleluya. Mwandikiye imirongo ndiko nababwira mu bisengere kubitahura n'icambere. Hano benshi ntibitahura, benshi bagwa muri uwo mutego kuko bataratahura icyo nababwira. Benshi ntibagisenga, hari abantu ngaha batagisenga. Mufise ko abantu badasenga, badasenga na gato. Muza dimanche mu ndwi yose ni musenga. Kubera iki? Iyo mpwemu yababwira gusenga nticumvigwa. Kuko iyo tacuye kiyumvira rero hazogira takiyuma no kuyumva, terma umubiri wanyu waragaye, waravyibushe cyane muri mwebwe ku buryo wamaze kuzura hose. Mpwemu yawe yaramaze gupfa ntikivuga, uri umuntu yapfuye, uri mu ishengero kandi warapfuye. Amen. Ndabwire ufise umwe abwiye ko afise imbwa ninde? Numwe gusa ngaha Abanyafrika nk'ubu yaba ari Buraya cyangwa Amerika usanga nka bose badugije. Ijya mbwa yawe hamwe ushaka kuyica hari ibintu bibiri. Ushaka kuyikubita ubuhiri umutwe cyangwa kayirasa, akari ubundi buryo bwiza bwo kuyica atayikubise. Wogira gute? Yugarane mu nzu. Ntindo nkayisohokera. Ucyo wigira muri vacances usanga kuri kadavere. Ushaka kwica ikintu kirya kime kufungura. Ikintu cyose kibayeho kwera gifungura. Mwese bwo murandaba, muko murahema kwera mwafunguye, nubwo mutafunguye no ejo mwarafunguye hirya ejo. Namaze iminsi ndwi atarafungura ngaha. Ya utafunguye nimwe muri ngaha. Muri ngaha kwera hari ikintu mwagaburiye iki? Mwagaburiye umubiri, nicyo gituma umubiri ugikora, nicyo gituma utwenga, nicyo gituma utambuka. Amen. Mani shimwe. Umubiri tuko turavuga niko mwagaburiye, sivyo? Hariho na umubiri ya chair. Umubiri wawe ugiye hamwe n'umushaha niwo bita la chair. Igituma ukuganza cyane niko ugaburira. Ugaburira gute? Kugaburira no gukora ivyo ugusavye gukora. Uragusaba kuraba pornography ukacuraba. Uragusaba kwisambanya ugaca wisambanya. Uragusaba kugira ishari ugaca wemera. Nta ntambara nimwe iba hagati yawe n'umubiri. Uragereza kwanka, mana nta kundi nagize intege nke. Ukugaburira, uko wemera, uko wumvira, niko ugara ukinjira. Amagara igihe ukategeka ubuzima bwawe. Ni kangahe twumva ngo ari abapasitori basambanije abakristo? Muravyumva? Pastor mu ishengero yasambanye n'umukristo, umwana w'umukobwa mu ishengero. Sirime kabiri si gatatu tuvyumva. Muri korale abantu baririmba basaba umukobwa yatwaye inda atari umufiance afise. Cyangwa twabyumvise ivyo byose. Abantu bavuga ubutumwa
ugasanga baguye mu cyaha. None mwese ko byagenze gute? Ni gute umuntu atari pastori yigisha abantu kwihana hama akagwa mu cyaha cy'ubusambanyi? Byagenze gute? Nurondere kure. Nuvuga yuko umubiri wiwe, la chair muri we iramudomina, iramuganza. Nimaze kuva intambwe muri kanguka cyane ku munsi wa mbere, abantu bose kucyaha cy'ubusambanyi, pornography, cyane masturbation, kwisambanya, kenshi uvuga ati igihe cyose bikoze naca ndira. Murumva? Harira, nkiyagiriza, no ngaho hari abarira. Kweki murira? Kwe mutabishaka kubikora. Ariko mukwiye kumenya yuko hari ubundi bushobozi mukeneye. Kugira ngo ubushobozi rero, hakeneye ko mukomeza impwemu zanyu. Nimwakomeza impwemu zanyu, muzoganza umubiri. Umubiri waganza kubera iki? Kubera muwemerera. Facile, biroroshe, igihe cyose umubiri udodoye, ninjire. Kundi none ngire gutinjira, none ngire gutegabasha. Benshi nuko barawugururira. Injira. Nashinga inayi umudamu umwe yari mu gihugu cyo West Africa, akora muri Nations Unies. Nashinga inayi, nawe ndayivuga kenshi mu butumwa. Hanyuma ategwa n'umugabo w'umupagani afite imiti y'abadayimoni. Yaza barakorana. Sinzi ibintu yisize, yakora abapfumu, muramutsa. Aramuganiza bisanzwe, ashiragenda. Kuva aho nyene muramukije. Ntiyasova mu vyimviro vyiwe. Umugore akuze y'umupfasoni hamwebwe ngaha. Arasohoka, arataha, mu vyumviro wa mugabo aguma garuka kanwasha. Ahubwo mana, ariko uyu mugabo umupagani bimfashwe n'ibiki? Umugabo w'abandi biranka. Biva ku vyumviro bitanga kumwifuza. Kwifuza kuryamana n'umugabo. Kandi akijijwe. Yarabatije amazi menshi. Agira Imana, aratahura yuko yatewe. Benshi nyamenya ko batewe, bashobora ngo bakunze. Wowe ntiwakunze, watewe. None gasha urukundo si jewe naruremye, watewe. Ari umujene yagiye kuzarambarira ati je ntabyaranse, umujene n'umuhungu, nifuza abahungu, nagerageje, waratewe. Ukeneye kubohoka. Uwo mudamu cyakoze rero, yaragwanye intambara wenyene. Hano umukozi w'Imana yarondeye, nta mupastori yarondeye. Yaratanguye asaja muri Bibiliya, ararondera amajambo yo kubohoka, amajambo avuga amaraso ya Yesu, aratura. Atiramwo volume, indirimbo zivuga amaraso ya Yesu, umusaraba, intsinzi, twaranesheje. Nitwe abaja w'icyaha, aravuga amajambo, agiye muri dushe, agashiramwo volume. Ugashiramwo volume, bya byifuzo bikaduga. Yamaze iminsi 3 agwana. Avuga ati Mana, jewe nimba hako nja gusambana nawe, fumunyisha. Urumva umuntu. Ndazi neza yuko bino bintu si ubushake bwawe, si wewe, ni bidayimoni, ni ibintu byapfuye yashizemo. Uyu mubiri wanje ni ingoro ya mpwemu yera. Ane amajambo uvuga ukagwana nk'umuhizi. Nakunze iyo ntaye yiwe. Haleluya. Agera igihe arabohoka. Ariko ndazi ko atari bake ngaho baravuga ati hakundi nta matwaye mu abatwara. Nongere gute? Mana wayiwe kadayijewe. Ukumenya aho Imana ihagaze, ukuntu bijya bikora. Ikibazo ni impwemu yawe. Igihe cyose yaturajya amajambo, akavuga amajambo yo maraso ya Yesu, akavuga intsinzi ku musaraba, yari ko arakomeza impwemu yiwe. Impwemu yiwe ko irahindura position, iko iraduga, ari kigana kuvyara, ugasanga umwana hari amaguru hasi, bakavuga ngo turindire kwandire position. Hari amajambo uvuga agahindura position. Impwemu iri hasi ikaja hejuru. Ushiraho umubiri uvuga uti ndarekuye, ndemeye ndatsinzwe. Haleluya. Ngo biratandukanye kugira ngo ntitukore ibyo dushaka. Bigira ngo mukore ibyo mushaka. Harimo amurongo dushaka dusome wundi muri Thessalonika ba mbere 5:23. 1 Thessaloniciens 5 verset 23. Kandi Imana nye n'amahoro abe ariyo ibeza rwose
kandi impwemu yanyu n'ubugingo n'umubiri vyose hamwe bizigamwe Yego. ngo bize bisangwe bitagira umugayo aho umwami wacu Yesu Kristo azozira. Mazubize ibiri bingahe? Wabivuga bisurisome bisome tumwe bagize mu Kirundi. Kandi impwemu yanyu n'ubugingo. Bavuga ubugingo. Ubwo bugingo n'umushaha ni âme. Mazubize hamwe n'umubiri. Ibintu bingahe? Bitatu. Komeza. Vyose hamwe bizigamwe ngo bize bisangwe bitagira umugayo. Haleluya. Nukuvuga yuko Imana ni Yesu niyaza nakene gusa kumubwira ngo Mana ngo je ndahimbaza nasenga ega umubiri wanje ukoresheje iki? Inzu yanje wayikoresheje iki? Inzu yande ko mutabivuga neza. Nabwira ico gifuwa cawe si cawe. Ayo maboko byo bigangi ufise amamiske sa yawe. Aho mwese murabapangayi. Murapanze mu nzu yandiho. Umubiri wawe ukwiye kufata neza ukagira isuku ni vyiza sivyo, ariko umubiri wawe nukwiye kukoresha icyo ushatse. Nta kundi namukunze kana mu mubiri wanje n'uwawe. Abantu mu nzu mupanze sivyo, hariho nyene inzu sivyo. Abantu mupanze bo mu nzu atari gwanyu, urashobora gutaha no muvuga bati narambiwe ni couleur, ngira mpindure nsige couleur nshaka, hanyuma ngaha naho ngira mpasure nshe umuryango, hamejya dirisha randa izibire, utabwiye nyene inzu muzo kwisanga muri sentare. Kuko nyene inzu rero kwemera yuko umubomorera inzu ataruhusha yaguhaye sivyo. Ahengira mvuga hano mbona mutashaka kumvuga ndahavuga. Kuvuga yuko igihe cyose ukofata umubiri wawe ukaja gusambana, uvuga yuko ufashe inzu y'Imana ukaja kuyumanya ukayonona ataruhusha yaguhaye. Avyumva? Wagiye konona inzu nyeneyo ataruhusha yaguhaye. Imana ishimwe. Haleluya. Muri itanguriro 2:7 Genèse 2:7. Uhoraho Imana abumba umuntu mu mukungugu wo hasi. Amuhumekera mu mazuru impwemu y'ubugingo. Umuntu acaba ufise ubugingo. Ahango l'homme devint un être vivant. Hari ma version avuga ngo l'homme devint une âme vivante. Living soul. Imana ishimwe. Ibi rero nivyo bitandukanye. Une âme vivante. Twagize ubuzima ufise ni Imana buguhaye. Aha ni byabaye imbere y'ukugwa. Simbira gushaka 3:6. Okay. Genèse 3:6. Uwo mugore abonye ico giti yuko ari kibereye kuribwa. Uwo mugore ninde? Eva. Abonye igiti ko kigize gute? Komeza. Kandi ko gihimbaye mu jisho. Ari igiti cyo kwifuzwa. Kimenyesha ubwenge. Yamura kuvyo camye arabijya. Amaze kurijya 7. Amaso yabo bombi arihweza. Okay, acarabona. Bamenya yuko bagenda menya. Okay, kibazo nababaza. Eske ugambere bari gusa cyangwa bambaye? None hahindutse iki? Amaso arabona kandi yabona. None hahindutse iki? Hahindutse iki? Icabona. Hahindutse kubona wishurirwa kwera iki? Igihe bakora icyaha ya mpwemu yacijahe musi. Amen. Ninde afise umwana w'umwaka umwe 2 ans atangiye gutambuka sivyo? Ugiye muri shamba yo kwa Ramoza aravuga ngo agira gute? Agutwengera. Kwereka atihisha. Agira gute? Rutonde rushari gwiza. Ariko ntaronekara. Ariko rindira amaze gukura gatoya, umubiri utangiye gukura. Umubiri yononekagwa niki nama information aronka muri yosi.
agatanga kubona akikunda akiproteja. Igihe uzabona umwana wawe atanguye kwinyegeza kaba kabaye. Babibonye kubera iki? Kubera icyaha itari sensible bwa mbere ari impwemu, ariko après hari iki? Umubiri. Cyo gituma bajya abana ubonye umwana ugasanga ari gusa ntiyinyegeze, acyari innocent, acyari pure, akintu kiramwonona. Si genda rero kuri Ezekiel, ikintu gikomeye ngira ndaberekere ngaha, sivyo? Ezekiel 18:20, ikintu gikomeye cyane. Ezekiel 18 verset 20. Umuntu akora icyaha niwe azopfa. Umwana ntazozira ibigabitanyo vya se, na se ntazozira ibigabitanyo vy'umwana wiwe. Namanabwira abantu ni kubera umuntu azi Igifaransa ari ngaha, ushoboye gusoma biriya Igifaransa uyigire ni vyiza. Kuko traduction y'ikirundi harimwe amakosa bitaziguye neza. Nk'atango ngo umuntu akora icyaha wagira gute? Ariko siko bavuga. Bavuga ngo l'âme qui pêche. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Wabyumvise? Rero harimo kwishurwa gukomeye kuko utubise uguye mu kirundi gusa ntuzotahura neza. Ntavuze umuntu azopfa. Kuko urumva bavuze ngo umuntu ngo agira gute? Ngo ni bazopfa. Donc abantu bapfuye bose n'abanyabyaha. Donc umuntu adakora icyaha ntapfa. Arapfa. Abakozi b'Imana bose tuzi muri Bibiliya, Pawulo yarapfuye, Petero yarapfuye, none barabanyabyaha. Numva yuko ari ikibazo ngaha. Si umuntu akora icyaha azopfa. Abantu mbiriza nabwire, abantu bose bazopfa. Abantu bavutse ku mugore bose barapfuye, kiretse nde? Eliya nande? Enoka, abo batomboye batapfuye. Ariko abandi bose baheze gute? Barapfuye. Rero gupfa ngaha nibijanye n'icyaha, bavuga l'âme qui pêche. Umushaha ukora icyaha uzopfa. Ariko nabwire yuko bajya abantu bose duherekeza ku mpanda bagiye guhamba, sivyo? Muri rya sandugu hajya nta mushaha uriyo. Rya sandugu hari iki? Ce n'est même pas la chair, c'est umubiri la chair. Ni le corps. Uyu mubiri ufatika gutya, uyubora niwo abantu bose imiduga cortege. Ukurikiye ki ya kibiri? Ugiye gupfa, ugiye kuribwa n'iki? Ninyo. Voilà. Rero uriya muherekeja, murabona abantu bagenda kuri tombe bakamubwira twabanye neza, warabaye inshuti nziza, warandereye neza abana, akabwira iki? Ikintu cyapfuye. Umushaha ujya ko arabwira nuri hajya. Ubimenye, fo kumenya ukuri. Abantu bakijije n'umuvyo muri ivyo nta kuri ngo ureka manya mubwire, ubwira nde? Ukubwira umuntu atakumva. Bazi ngo shagera ntavuze, narindire mvuge. Uvuga iki? Ushaka kwinezereza gusa, nta muntu uri kurabwira. Hariya kumanda muri cimetière duherekeza umubiri, tukibuka mu vyiyumviro vyacu, tuzi ujya muntu uramwiyumvira, ariko si uherekeje. Kuko ujya mushaha hari ahandi hantu wagiye. Are niho hakomeye, nukuraba neza umushaha wawe aho uzoja. Yesu yavuze ngo nutinye umuntu ashobora kwica umubiri uyu akakurasa cyangwa guca umutwe, numutinye. Kuko urumva cyakora yica uwo mubiri gusa ugaragara, ariko nashobora kwica umushaha. Ariko Yesu avuze gute? Ngutinye. Uretse wo kwica umubiri gusa, n'umushaha ashobora kuwica. Unawe ninde? Uwakuremye. Ukwiye gutinya. Ndakurasa. Asa. Irifite umuhaye ntanigira hariye nyene. Umuntu agufi afise imbunda gutya arashobora kurasa ugapfa. Ariko nashobora kwica umushaha wawe. Rero umuntu yakijijwe arahiriwe. Bapfira mu mwami. Nimba ari ikintu kiryoshe kuri ino si, cya mbere gifite agaciro ni gupfira mu mwami.
urahiriwe uzopfira muri Yesu, uragowe uzopfira mu byaha. Uko uzopfira mu byaha gira tubwire umutunzi umukire hamwe nande. Amen. Lazaro apfuye habaye iki? Haje abamarayika kumwakira. Ariko uriya munyabyaha apfuye nta bamarayika baje. Abamarayika bavuga kuri Lazaro gusa, ariko uriya nta baje. Rero urahiriwe niba wapfira mu mwami, kuko uzoruhuka imibabaro yawe yose yo ngaha kwisi. Umushaha wawe uzogenda ahantu uruhuke, urindire isaha ya Yesu yo kuza gutora ishengero. Abandi bazuka nibaduga nawe ukazamuka mukazugira hamwe n'abapfuye bazobanza bazuke. Umuntu wese yapfiriye muri Yesu waririye Yesu niyaza azozuka. Arimubizi ariko navanga mvuga n'ubutumwa. Igihe inzamba izovuga Yesu aje gutora ishengero yegereje uwa gatanu, abantu benshi bakunda kumviriza. Bamwe ndakunda kanguka mvuga sinshaka kumviza vendredi. Ayo ngaha anya hamwe mwebwe hari abantu bakijije kwera vendredi. Hari abakijije kwera vendredi. Vendredi babwira ati ihane mu byaha akira Yesu. Haleluya. Rero abantu bose bapfuye imbere y'ino saha bamaze gupfa bakaba bapfiriye mu byaha, Yesu niyagaruka nibazozuka. Ari mubizi azozuka, azorindira umunsi wa nyuma, le jugement dernier, kandi azozuka bamaramara baciga urubanza berekwa ibyaha byose bakoze, bategwa mu kiyaga cyaka umuriro. Ariko bazozuka barahiriwe. Azozuka azokume nawe nanjye twatwizera, bazobana na Yesu biye bidashira. Azozuka, haleluya, inyuma y'imyaka 7 bazomanuka hamwe na Yesu. Baze tuze mbega ngo baze tuze. Mushaka kuba none mwebwe nimba uri ngaho utarihana, ni byiza kuwihana, ni byiza kukizwa. Ugira ufumagira ibibazo manga ufise garanti, ufise visa. Bazo visa muri Amerika wayirondeye cyane, uraryamana passport ushiranga ukajyama gutya. Byose shikura passport kwiki hari. Ya visa yawe. Ari umujene yigeze kuranga visa muri Amerika. Yarashaka cyane, yarota kuye kwiwanje, yarota NBA, yarota Etats-Unis, aronka visa. Iyo minsi yo kurindira kugenda ntiyava muhira ntagongwe n'umuduga. Muhira acunze passport muri Amerika. Rero niba umuntu yakijijwe, chunga passport yawe. Chunga passport, ukumane garanti yuko uzoja mu ijuru Yesu niyaza. Cyake ncambere no kwifuriza. Wow. Rero umulam kipesh, sizike mukiri bivuga umushaha ukora ishaha ni uzopfa. Ariko umunyavyaha niyahindukira akava mu vyaha vyiwe vyose yakora. Ntavyumvise, umunyavyaha niyahindukira akava ni mone majambo niyihana, akitondera ivyagezwe vyanje vyose, akavyitondera vyose, agakora ibitunganye n'ibikwiriye, nukuri azobaho hazopfa. Wumvise? Eske umuntu igihe uwavyanditse ibinyene yarapfuye. Wanditse yarapfuye. None ni umunyabyaha. Nyariko aravuga urupfu physique rw'umubiri, yavuga urupfu rw'umushaha. Nimba witondeye wihanye amaraso ya Yesu akakoza, nubwo yuko ntuzopfa. Ane basha Yesu ko yavuze muri Yohana 11:25, Jean 11 verset 25 à 26, yavuze gute? Kandi uriho wese anyizera naho azokwigera apfa. Suramo gatoya okano. Kandi uriho wese anyizera naho azokwigera apfa. Wajumise? Ndashaka gupfa ngaha. Ndashaka gupfa. Mugabo ko bavuga urufuta nako navuga jewe. Surupfuko kuja kumpanda niko navuga. Siko Yesu ko navuga ngaha. Reva ngo unyizera ntazogera gute? Urupfu Yesu avuga si urupfu rwo kuja kumanda kuri cimetière, urupfu rw'umushaha. Wizera Yesu ukamuzera kugororoka ntuzopfa.
akantu mvuga ngo ntuzopfa. Bashaka gufata ako kantu muri video gatoya. Gashaka kuri YouTube. Abonye umukozi w'Imana ijya kora avuga ntizopfa. Enzofable. Ariko Yesu akabwira ngo ntuzopfa. Abo yabibwiye bose barapfuye. Barapfuye na Lazaro yazutse yarasuye gupfa. Ariko niba apfuye yihanye ari mugorotsi nzomubona mu ijuru. Mana ishimwe. Wow. Murongo wa Roma 6:23. Rome 6:23. Ingero y'icyaha n'urupfu. Ariko ingabire y'Imana n'ubugingo budashira bubonegwa muri Kristo Yesu umwami wacu. Okay. Ahangira nkosora akantu gatoya. Ingero y'icyaha ni iki? Salaire. Imembo y'icyaha ni iki? Uri umunyabyaha uzohembwa iki? Urupfu. Rero mbona abantu umuntu apfuye nk'umuntu w'umutegetsi cyangwa umuntu azwi, kazana umuntu araje kuri Facebook cyangwa kuri YouTube cyangwa Instagram. Ngo ingero y'icyaha ni iki? Aje murabona? Pudike uyo muntu yapfuye kubera iki? None umuntu yavyanditse azopfa ntazopfa. Ni bamwe bose rero. Ariko icyo badatahura nuko icyo cyaha ko aravuga urupfu ko aravuga ubwo rupfu siko ko aravuga ku bantu babakizwa. Abakijijwe bazopfa mu mubiri ariko ntibazopfa ku mutima. Imushaha ntuzopfa. Heza byo murongo naguciriyemo rero. Yohana 11:5-26. Yesu aramubwira ati ni jewe kuzuka n'ubugingo. Unyizera niyo yoba yarapfuye azobaho. Gasubiramo ko kantu. Unyizera niyo yoba yarapfuye azobaho. Wabyumvise? Nimba wizera Yesu. Amajambo arangyohera ncamba mu evangeliste ngaha rero. Nimba wizera Yesu nawe uzowapfuye. Uzobaho. Umuntu wese uziyizera yarapfuye ariho. Ntabwo nakubona mbwa ariho. Ntiyapfuye. Kuko azoba ibihe kidashira. Hezo umurongo 26. Kandi uriho wese anyizera ntahazokwigera apfa gushitsa ibihe bidashira. Je ndatangara ngene uvuga amajambo nkayo nta numwe avuga amen, nta numwe anezerewe. Bega murizera. Bega anezerewe ko mutazopfa. Gasubiremo bavyumve neza. Tanga bararusha. Abakizo bakera. Rumba, je ndayaza ko ari ikintu cya mbere kikwiye kuryohera sugucakira n'ukuronka ubugingo budashira. Gasubiremo Pio 26 bukebu. Kandi uriho wese anyizera. Uriho wese anyizera naho azokwigera apfa gushitsa ibihe bidashira. Niwizera Yesu nuzopfa. Ego uzopfa ku mubiri ariko umushaha wawe uzobaho. Apana imyaka 1000, apana 2000. Gushika ryari? Ryari? Bidashira. Donc uzoshaka kuba imyaka miliyari. 1 milliard d'années. Hasore mukomera amashingo nibaharura. Haleluya. Ubiriza kubaho ibihe bidashira. Utazi nuko bwakeye cyangwa bwije. Kubaho udasonza. Kubaho utimyoza. Utidodomba. Atazuba. Atawugutwenga. Atawugucokora. Uhimbaza Imana. Ibihe ntibidashira. Icyo kintu nifuriza umuntu wese ukunda kuri ino si umwifuriza icyo kintu. Urakaronka abuzukuruza urashobora kubaronka Gehenomu. Ni byiza kuronka abuzukuru, ni byiza kuronka umugore, ni byiza kuronka, ariko ikintu cya mbere ukwiye kuronka n'agakiza ubugingo budashira. Haleluya. Abanyefeso cya 2 murongo wa mbere gusa. Amwe yarabagize bazima
hamwe mwari mupfuye mwishwe n'ibicumuro n'ivyaha vyanyu. Subiza ko ya foto ya dessin. Aha, mwari maze gute? Ariko abwira abantu bari muri catégorie ya droite y'uburyo, murabibona? Ngo cagiye mwari mugize gute? Vous étiez morts par vos offenses et péchés. Et par vos offenses et vos péchés. Ivyaha bituma umera gute? Umera nk'ujya wa à droite y'uburyo. Uvuga yuko haganza umubiri kamere y'umubiri wawe. Tuza kwibona harimo ishari, harimo inzigo, harimo gwanko, harimo kwifuza, harimo ubusambanyi, harimo pornography, anasoma video mu telefone yanyu muri ya droite. Muri hariya. Rero nimba uri muri ivyo bijya bivuga ngo warapfuye. Nuriho. Ashaka kubwira bashiki wacu twira ngo jewe ndafise umuntu nashagira mariage mugabo ntakijijo ako numwana mwiza. Ugiye kurongora umuntu yaze gute? Yapfuye. Shaka munera amabuye. Ni gute wofuza ufite ubuzima uja kwiyunga n'umuntu yapfuye? Nimba wasanze wagisanze mugakizwa mu nyuma nta kibazo zo musengera azozuka. Azoronka ubugingo budashira nawe nyene azovaho. Akazi kawe ministere yawe nuko musengera. Mugabo watarakizwa no kumusengera. Sivyo? Umugore watarakizwa no kumusengera. Ariko ngo naco ngo ari gentil, warandepoza mu masengesho. Ubuzima buri muri Yesu. Sijina bivuze ni Paulo yavuze cyagihe mwari mupfuye kwera ibyaha vyanyu. Somo 5 verset 5. Hamwe twari tugipfuye. Arishizemwo Paulo. Avyo bise? Hamwe kera kirakijwe fise 20 ans. Ndege nabwiye imyaka 20 niho nakijijwe. Ndababwiza ukuri yuko igihe cyose nshima Imana kuva kuri 20 ans. Nabwiye Imana waranzigamye ijya myaka 20 yose. Mbega iyo ngira icyomba. Mbega iyo mpfa. Mbega iyo ngira accident. Ngapfa. Kwa kabaye. No munsi mbariye. Turanyunyurana n'abantu hariya. Ariko ndashima Imana kuva kuri 20 ans. Hey! Gushika no munsi. Nabwiye Imana naragucakiye. Yesu naragucakiye. Nimba uri muri Yesu. Uhereyo pagumayo gusa. Nukwinjira ugaherayo. Nuvayo. Ngo mazi ndabivuyemo uroye ntacuramenya nurahishu. Uravuga ndaho ndabivuyemo ntabarahishurirwa. Wahishuriwe urarira. N'umubiri ukuganje Yesu ndaje kurambarara ngaha simvaha. Simva ngaha umbore. Sishaka guhusha. Waramaze kuguta. Guhonja. Ubwiza bw'Imana, guhonja ubugingo budashira, guhonja Imana yarabizinjira usi wova ngo ivuyemo kwereke Mana urandesevye rero ko mpevye ndabivuyemo ntacuramenya waje pas speculation wavyisanzemwo wabiguyemwo wadumbukiyemwo nurahishurirwa umuntu yahishuriwe Nubwo baravuga ngo abantu baje muri Yesu bakavayo bomeze nk'iki nk'imbwa ijya kurigata ivyo yagize gute aza kwivuga ivyo yagize gute yasohoye biciye mu kanwa imbwa idashwe ikigenda kurigata navyo murabona Jambo baravuga ngo rero umuntu yamenye agakiza agasubirayo ntazi ivyo yahisemo kuko bamaze kumenya Yesu ivamo gute ngo cyagiye tugipfuye heza mu 5 yatugiranye bazima na Kristo yasubiramwo yatugiranye bazima na Kristo qui nous a rendu à la vie avec Christ. Yesu yamugize muzima abamwizera bose baci bahinduka bazima hamwe nawe. Manyefeso 2:6 bavuga ngo twazuranywe hamwe na Kristo atwicara ikiburyo bwa data. Yesu yicaye niyo nicaye mu buryo bw'impwemu. Haleluya. Abikora bambeshisha 2 mwanya kuragenda. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Mwana wabwira ko mutumvage nabavuga mu Kirundi.
ariko umuntu afise umubiri n'ubwenge gusa. Mu Kifaransa bavuga ngo Louis II, mais l'homme animal. Abyumvise? L'homme animal. Ngofise iki? Afise umubiri n'ubwenge gusa. Mene majambo ubwenge buri muri âme, sivyo? Rero ashavuga ati l'homme charnel, bamwe bavuga l'homme charnel canke l'homme animal. Komeza? Ntiyemera ivyamuhemu. Kubera iki atemera ivyamuhemu? Kuko umubiri we kamere yiwe niyiganza. Kamere yo niyiganza. Komeza? Kuko ari ubupfu kuri we kandi nashobora kubimenya. Nimwabona abantu mwebwira Yesu bakagutwenga, bakaguseka, bakagusuzugura, ntuzobabare, ubatahure. None ugiye mu bitaro kuraba abantu bagwaye mu mutwe, sivyo? Ugiye kuri ETS kwa Rojanti kuraba abantu bagwaye mu mutwe, ukabona ko aragira ibijuju, uca umutwenga, ikigacu bwawe agira ibintu nk'ibi, uwo mutwenga, kwe kutamutwenga, siwe aradomine. Rero ngo aha batubwiye ngo umuntu w'impwemu ngo ntashobora gutahura ivy'impwemu, umuntu w'umubiri atahura ivy'impwemu ngo n'ubupfu kuri we abitahura. Imana ishimwe. Reka ndabereka abariko murandika, ndabereka amaverse arimo ivyamwa vya kamere. Musome kuri Galatiya 5:19. Ushobora kuregeza mu Kirundi. Kandi ibikorwa vy'akameremere kacu biramenyekana nibi: ubushakanyi, ibihumanya, ivy'isoni nke, gusenga ibigirwamana, uburozi, ubwansi, intonganya, ishari, uburake, ikeba, kwitandukanya ibice, igono, kuboregwa, kudandahigwa, n'ibindi n'ibindi. Komeza. Bene ivyo, keza ngaho mubise gravuge. Bene ivyo ndabibaburiye nk'uko nabibaburiye kera. Ndasubiyemo. Bakomeza. Kuko abakora ibisa bityo, apana ivyo gusa, ibisa n'ivyo batazoragwa ubwami bw'Imana. Turavuga ati jewe nta burozi, nta maji, nta idolatry, nta maji. Ndababwira ivyo biri mu ishenga, ndabibabwira. Nashaka kubimenya. Muri ibi byose nabonye harimo impudicité, ubushakanyi cyangwa ubusambanyi. Biriyo cyangwa nta biriyo? Les querelles, intongano zirahari cyangwa ntazihari? Abantu bari mu ishengero bankana bataramukanya. Les jalousies, ishari, biriyo cyangwa nta bihari? Gutukana, gushwana, les disputes, les divisions, amacakubiri, biriyo cyangwa nta biriyo? L'envie, ushobora ati nta ivonyeri sindimo, je sindi musinzi, sindi mborerwa, mugabo urafise kwifuza muri wewe. Amen. Rero ivyo vyose birashobora kubuza kuja mu ijuru. Kubera iki? Impwemu yawe warayizitse, warayinyegeje. Harakenewe kusenga kugira urongorwe na mpwemu yera, mpwemu yawe idomine kamere yawe. Ivyamwa vya mpwemu navyo 22. Ariko ivyo mpwemu yama n'urukundo, umunezero, amahoro, ukwihangana, kugira neza, ingeso nziza, kuba umwizigigwa, ubugwaneza, ukwirinda. Ibimeze bityo nta vyagezwe bibibuza. Amen, amen. Hanakuyemo kwihangana, kintu kigora cyane, kugira neza, la temperance, urukundo. Haleluya. Bahereye ku rukundo. Wibuke amabwirizwa, ibwirizwa ritanu amabwirizwa Yesu yasize, mukundane hagati yanyu, nizomenya ko muri abanje. Imana ishimwe. Soma 23 verset 23, mwanyura njanye. 23 isomye 24. Kandi abakristo Yesu babambanye akameremere kabo n'ivyo gahahamiye, n'ivyo kifuza. Haleluya. Abari muri Kristo Yesu bagize gute? Babambanye akameremere kabo n'ivyo gahahamiye, n'ivyo kifuza. 25. Namba tubeshwaho na mpwemu, tuyobogwe na mpwemu. Suzaho ya dessin zibiraho gatoya. Ijambo rirakomeye gose 24. Abagalatiya 5:24 ngo abari muri Yesu Kristo barabamvye, ils ont crucifié, baramamvye
barasangangura iki mu gifaransa bavuze ngo la chair et ses passions et désirs. Rero iyo udashobora kubibamba kubisenyura wewe, Imana yazi n'ibisenyura. Hari ibintu gucishamwo biya bigeragezo byinshi ducamwo, Imana ibona ikabireka, nta kindi rondera, ishaka kumena gusenyura kamere. Kwega ishaka kamere ko isenyuka. Murabijya foto ya desenge sana mu y'uburyo, ashaka bajya babiri, umubiri le corps et l'âme, kamere bayabiri basenyuke kugira aconnecte n'impwemu yawe. Haleluya. Cyo tuba cyavuga ngo nimba tubaho ku bwa mpwemu turongogwe na mpwemu. Haleluya. Agasabe sinzi ko abaroma 6:6 bifise. Rome 6:6 turayifise. Turayifise mu gifaransa avuga ngo notre vieil homme a été crucifié. Kandi tumenye iki? Yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe. Haleluya. Yarabambanywe nande? Yabambanywe nande? Kristo yarababajwe. Nawe ukwiye kubazwa. Hey. Amen. Wavuze amen quand même. Sinzi ko ari umuntu avuga amen. Navuze ni Kristo yarababajwe, nawe utaza kubazwa. Kristo yikoreye umusaraba wiwe, nawe wikoreye umusaraba wawe. Mushaka kuganza na Yesu, mutabajwe na Yesu. Banzo bazwe hamwe na Yesu, ugira uganzwe hamwe nawe. Haleluya. Inyigisho zikubwira ngo nta kundi nukeneye gutanga ikimazi, nukeneye kubabazwa ko Yesu yamaze kurangiza, sivyo. Ko Yesu yavuze ngo umwigisho wanje akwiye kwikorera umusaraba wiwe. Apana wa Yesu. Yesu avuga ngo yikoreye umusaraba wiwe, hama ankurikire. Haleluya. Aya kumena. Ariko nabakabiri cece kane murongo wa 17. 2 Corinthiens 4:17 amabese ni menshi. Murongo wa 17. Kuko amarushwa yacu awahutse yakanya kanone yiyongeranije cyane. Kudushikiriza ubwiza buremereye bw'ibihe bidashira. Natwe ntituraba kubiboneka, ariko turaba kubitaboneka. Kuko ibiboneka ni iby'igihe gito. Seze wayejeje. Seze nawe wasomye? Seze urayifise? Seze. Nico gituma tutihebura. Kuko naho umuntu wacu wo kurukoba ari karabora. Mu gifaransa bavuga notre homme extérieur se détruit. Uwo hanze korabara. Komeza. Umuntu wacu w'imbere. W'imbere ni inde? Impwemu yawe igize gute? Yama ahinduka musha uko bukeye. Uko bukeye. Chaque jour. Haleluya. Kugira mpwemu w'indani wawe akomere, ifo kuwo hanze banza kugira gute? Gucingizwa. Rero niyo amana ko nikuraca mu bigeragezo bagutuka bakugwanya, nturire. Cyo Yakobo ati ngo munezerwe n'ibigeragezo. Iyo verse kenshi bazinya kuyigisha ngo tunezerwe, réjouissez-vous de toutes les épreuves. Yakobo ngo munezerwe n'ibigeragezo kubera iki? Kuko ivyo bigeragezo biko biracinyiza umubiri, ariko biko nakomeza mpwemu yawe. Izo nyigisho zigoye kwakira, ariko niyo nzira. Murongo 17 rero. Kuko amarushwa yacu awahutse yakanya kanone yiyongeranije cyane. Kudushikiriza ubwiza buremereye bw'ibihe bidashira. Yego. Natwe ntituraba kubiboneka. Nturaba kubiboneka, ariko turaba kubitaboneka. Kubera iki? Kuko ibiboneka ari iby'igihe gito. Ubiriza kubiboneka ni iby'igihe gito. Ibi byose ubona iby'igihe gito. Radahura. Ibintu biboneka byose bisa neza, biri attirant. Bwa ni cyumwanya muto. Tukaza ngumanya muto naje doimarana n'imyaka 10. Imyaka 10 ni bikintu gutubusa. Icyo kintu cyose kuri ababa wabonye urifuje. Bashaka gusambana ko wifuje wabonye taye. Kwera taye uragiye muriro kwera taye. Iyo taye uzora muri 30 ans 40 ans. Cadavere. Ahetse. Bije umwanya muto. Ariko ari bindi vyinyekeje bitaboneka. Bize ukwiye kuraba. Nicyo gituma nturabe ntujije umuntu kuri envelope hanze.
housing. Ari munambwiye ngo umugore wanje namubonye rimwe gusa mbona housing ni okay. Housing irasaza, housing irabura, housing iragwara, housing irapfa. Ariko muraba indani ya housing. Ikiri ndani cyaba kiyubura buri munsi. Ikiri hanze cyama gisaza chaque jour. None uhitamo ibintu mwe bipfa, biperima cyangwa ushaka ibindani bikomera buri munsi. Mana shimwe. Kimwe mwana wayejeje? Yiheze bandanya. Kuko ibiboneka ari iby'igihe gito, ariko ibitaboneka bikaba ari iby'ibihe bidashira. Haleluya! Aha niho ngira mpereze. Imana ishimwe. Ariko ikintu gikomeye ngaha twumvise niki? Ya foto ya dessin garukane. Imana ishimwe. Ikintu giye gukuramo ngaha mu nyigisho ikomeye kugira Imana Data Mwemu w'Imana ashobora gukomunika na wewe. Ndabona gutahura yuko igihe cyose usenga ni connection ya mwemu yawe na mwemu y'Imana misi yose, kugira ngo havemo interference, ikintu cyose cyo bruya connection ntimere nabi, hakeneye ku ijya obstacle y'umubiri n'umushaha, icyo biforma keneye kumeneka kugira ushobora kuvugana neza n'Imana. Ushaka gusenga, niyo uvyutse mu gitondo gusenga kumva ntushaka gusenga, mubiri wawe ushaka gusenga, uravuga wabwira umubiri wanje umviriza rero, ubu ni jewe ntegeka. Ya ntanga Dawudi bitanguye kuva kera atana mwemu yera arafise, ntiyabwuzure mwemu yera, ariko yaravyuka mu gitondo avuga ati mutima wanje himbaza. Ariko umutima wanje akabwira nde? Yakobwira mushaha wiwe. Ni umva umushaha guma hagati, bicurangurika iguma hagati, kuko niyo point de commandement, niyo ari volonté. Nimba ufite volonté ushaka gukora neza, Pawulo avuga ngo ndashaka gukora iciza, ikibi kikantanga imbere, ngo ntabara kuri umubiri upfuye, ariko Imana yamutabaye, ubuntu bw'Imana bwaramutabaye. Nawe urakeneye gutabagwa kugira mwemu y'Imana aganze mu buzima bwawe. Uzosika gukora iciza, nimba byanse kusenga ugasenga byanka, uzohangayika iminsi mikeya, kuko uko wanga ugabura umubiri uracika intege, mubiri urasonza, mubiri uronda, mubiri urahera ugapfa. Kuko igitungwa cyangwa igikoko ugaranye mu nzu, uko iminsi igenda gera kigira intege nke kubera kitagaburirwa, nawe umubiri uko wanga kuwumvira cyangwa kuwuha, amaso yawe ukayategeka mu gitondo. Abantu baboshwe no kwisambanya, masturbation ni benshi, ariko nagira mu bintu vya mbere bigaburira masturbation hariho amafilme video pornographique. Niba kumara amapornografi ntushaka kuganza masturbation, ntushaka kwishobora. Imana ishimwe. Uritegura mu gitondo, ndakora ivyo mwema ashaka, ndakora ivyo Imana ishaka, byanse uje imbere y'Imana urire. Haleluya. Ikindi Imana zo gucishamo, uzoca mu bigeragezo, abantu bagutahure, bakuvuge, bagutuke. Je maze imyaka 8 niko ndatukwa, bigitangura sinavyumva, namanja kubarega imbere y'Imana. Imana ikambwira ati none wewe nibo batutse rega barapfuye, nimba warapfuye ajewe mba muri wewe, reka yenda bimenyera wowe bareke nkorera gusa. Mu nyuma nza gutahura yuko uko nababara byari ikimenyetso yuko ntarapfa. Abitahura, nimba ufite umuntu yagufitiye ideni wanka, sivyo, muko muraburana ukumva yapfuye, bakamushyira muri morgue, uzogere muri morgue umuvugire ati amafaranga yanjye ndagutikura. Uzomubwire urabe azogera gute? Uzomukubita uruhe utahe, amafaranga yanje wapfuye. Nimba kuri uri defanda bagutuze kuri YouTube, kadera kuri page yawe kuvuga ati barambeshera cyane umukozi w'Imana, bazokubitsa inkoni y'Imana, uracyari muzima nturapfa. Ni kamere yawe iri nzima. Iyo maze gupfa muri kamere yawe, uzogera ahantu ubona ibintu ugambe birakugora, ariko avec le temps bizohera. Yesu aganze
muri wewe. Ndabifurije kuganza kamere yanyu, ndabifurije kuganzwa na mpwemu yera, ndabifurije kumenya Yesu. Abataramenya Yesu mumwakire, kuko hahigwa abapfa bapfira mu mwami. Yesu abamugisha.